banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho ngaha muri kino kiganiro tugiye kubashikiriza ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta nyine agezweho adafise ivumbi adakoza amaguru hasi. Amakuru tugiye kurabira hamwe nyine kuri uno mwanya by'umwariko kwigene kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo ya 12 ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ku butumwa bw'umuvugizi wa Evariste Ndayishimiye by'umwariko ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi yaje gutangaza abatari bakeya maze aza kongera kugaragaza neza yuko by'umwariko u Burundi bwo babajwe cyane n'impfu z'abasoda kwishirwa ngaha mu shamba rya Kibira, ndetse anagaragaza ko leta y'u Burundi iriko irategura ibikorwa bigendanye na operation ikomakomeye cyane, operation by'umwariko igendanye no kwihorera, kandi yavuze ko Burundi buzongera kwishima by'umwariko ari uko bubashije kuba bwo kwihorera. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira aragaragaza ko uyu muvugizi yaba yamaze kugenda yunga muri abandi by'umwariko bagiye batandukanye bamaze imisi by'umwariko bari kugerageza by'umwariko baratangaza ko Burundi bwaba buri ko burategura operation ikomeye cyane, operation Karundura. Cyakora abandi baravuga ko ibingibi bidashobora kuba byoshoboka mu gihe Burundi bumaze igihe by'umwariko buri mu ngwano n'ibihugu bigiye bitandukanye cyane aho bwagiye kugarura amahoro n'ituze, ariko bakaba barananiwe kuba bo bikemura mu nyuma y'iko abasoda babo bakomeje kugenda barapfa ari benshi cyane. Urugero ni nk'abamaze gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera muri rusange. Turabigakora mu buryo burambuye aho yaje no kugenda anashimangira ko Uburundi ari edeni by'umwariko, aho yaje kugenda arashimangira by'umwariko ibyo Evariste Ndayishimiye akunze kugenda aratangaza avuga ko Burundi ari edeni n'ubundi atamuntu n'umwe arekuriwe kuba yojya guhungabanya umutekano wa edeni. Bujumbura abenegihugu bo mu ntara ya Bubanza bahamagarirwa gukorana ishaka ibikorwa by'iterambere rusange ndetse no gukora aberekeza by'umwariko kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 kugira ngo uzobe biteye imbere muri 2060 nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi by'umwariko byaje kugenda by'umwariko bishimangirwa na Dr Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka akaba n'intumwa y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri wa gatandatu kwigenekereza 12 Gitugutu 2024. Turagaruka kandi by'umwariko ku bikorwa bigiye bitandukanye nga muri kino cyayi igihugu cacu cy'u Burundi byongeye kugenda byibonekeza cyangwa birimo byimonogoza, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwariko aradusumira. Hari amakuru ateye ubwoba nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Komine Mishaha abanywanyi b'umugambwe CNL bariko baranyuruzwa biteye ubwoba. Abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse na Sawanya Frodebu nibo bantu ba mbere bakomeje kugenda baranyuruzwa ku buryo bukomakomeye cyane ku kigero kidasanzwe, ndetse akaba ariko haribazwa impamvu yabyo, ndetse batari bakeya bakaba ko baramagana ibi bikorwa bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye harimo ukuboko kwiwe ndetse n'abandi bategetsi bafatanyije kurongora iki gihugu, bakaba ariko barasaba yuko ibyo bikorwa byose bigendanye no kunyuruza abantu byohagarara, dore yuko bemeza ko ari ibikorwa biriko biratesha agaciro agateka kazina muntu, ndetse bakaba ariko baranahamagarira ibihugu by'amahanga ndetse no hirya no hino ku isi kugira ngo babashe kuba bo bafasha cyangwa se borabira hamwe uburyo bakemura ibyo bibazo cyangwa bagatabariza abariko bari mu bibazo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera. Andi makuru akomeje kugenda aravugwa cange akomeza kugenda aradusumira, turagaruka by'umwariko ku bisasu biremere cyane byongeye kwibasira igice by'umwariko cyane mu ntara ya Gaza, aho by'umwariko Hamas yongeye kuraswaho ibisasu biremere cyane, ndetse batari bakeya bakaba baje kugenda bagaragaza bavuga ko ari ibisasu byongeye guhitana umubare w'abatari bakeya. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko inzego z'umutekano
by'umwihariko ngaha by'umwihariko muri Isiraheli bivuga ko zishobora nazo kuzoroswaho ibisasu remereye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, turabifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta kandi agezweho. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini cyane ndetse n'abandi batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabifuriza ibihe byiza cyane, by'umwihariko tunabaha ikaze. Niba rugambe ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe, by'umwihariko 5 kuri 5 byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuba biragushikiraho buri kanya uko tugiye turabibagezaho cyangwa se turabishyiraho ngaho kuri no mbonesha kure. Reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda aravugwa ibintu bigiye bitandukanye ndetse by'umwihariko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cyangwa se by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya agaragaza ko amazi atari yayandi, ibintu bikomeje guhindura isura, ibintu bikomeje kugenda birakomakomera cyane. Mu nyuma y'iko mu minsi iheze aribwo inzego z'umutekano z'u Burundi zongereye abasoda benshi ku mipaka, cyane cyane imipaka irabahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse akiyongeraho n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe, ndetse mu nyuma y'uko aherutse kwibonekeza ibitigiri by'abasoda bivuga ko baba barapfiriye mu shamba rya Kibira, hakaba harongerewe ingufu ndetse hakongerwayo abasoda ndetse n'ibikoresho. Hari amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira. N'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Gatoni, aho by'umwihariko yaje kugenda arakoresha by'umwihariko imboga zibengurukana bumenyi, akagaragaza ko Burundi bababajwe n'igitero gikomakomeye cyane, ariko atigeze aravugaho byinshi ngo anagaragaze abo barakigizemo uruhare, ariko akavuga ko cyohitanye abasoda benshi b'u Burundi ndetse n'intwazangabo ngaha mu shamba rya Kibira. Yavuze ko rero abasoda babarizwa ngaha mu shamba rya Kibira baba bahari igihe cyose, by'umwihariko ari abariko baracungera umutekano haba ku mipaka irahuza ibihugu byombi, ndetse no kureba ako nta bagizi ba nabi bagerageza kwinjira ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Yagaragaje ko by'umwihariko Burundi bwababajwe no kuba by'umwihariko harambutse abandi basoda bakaza bakabatungura bakabamisha urufaya rw'amasasu, by'umwihariko akavuga ko leta y'u Burundi nayo iri gutegura ibigendanye no kuzihorera, ariko akaba ataje kugenda agaragaza abo baragize uruhare muri ibyo bitero. Mu minsi iheze nibwo mu shamba rya Kibira havuzwe ko hotaraguwe imibiri canga abasoda bashika ku 181 baba barapfuye barashwe, abandi bakaba barakomeretse, abandi kugeza ubu ngubu bakaba bariko baraburiwe irengero. Hari bamwe rero by'umwihariko baketse ko ari Lady Tabara yoba yaraje nga muri kino gihugu c'u Burundi ikaza igatera ibyo birindiro, ariko kandi abandi banavuga ko by'umwihariko zaba operation z'abandi basanzwe batajya imbizi n'ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Hari n'abatajya umunwa rero mu kugaragaza ko abo bombi baba barasubiranyemo, dore ko habamo abasoda bagiye batandukanye, baba abo mu ngabo z'u Burundi, aba FDLR ndetse n'abo muri FRN basanzwe barakorera ngaho muri iryo shamba. Uyu muvugizi w'umukuru w'igihugu kandi by'umwihariko yaje no kugaragaza ko by'umwihariko igihugu c'u Burundi ari umurima w'Imana, ndetse anashyira n'amashusho hanze ya bimwe rero mu bihingwa, avuga ko by'umwihariko atahandi byera cyane cyane ku isi atari mu gihugu cabo, ariko ibingibi byo ntibyari ukuri kuko ayo mashusho yerekanye by'umwihariko yafatiwe mu bindi bihugu bitari ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Icyakora yavuze ko u Burundi ari Edeni, ndetse ata muntu n'umwe arikuriwe ko yoza guteza umutekano muce cyane ngaha muri Edeni, ndetse anavuga ko bariyo mpamvu u Burundi bugomba kuzihorera kugira ngo by'umwihariko bunatange gasopo ku muntu wese yogerageza kongera kuza guhungabanya iyi Edeni yo mu Burundi. Mu busanzwe abarundi bari bamenyereye imvugo za Perezida General Major Evariste Ndayishimiye, kuko mu minsi iheze yaragiye avuga ibintu bigiye bitandukanye akabigaragaza nk'aho by'umwihariko aba yabihishuriwe. Hari ubwo rero yavuze ko ubwato bwa Nowa by'umwihariko uwo dusanga muri Bibiliya avuga ko bwubakiwe i Burundi ahitwa mu Giheta, ngo haza by'umwihariko kuza umwuzure urimo rero umuyaga mwinshi cyane, birangira bwa bwato ndetse na cya gihusha
cya gihuhusi kibujyanye muri Isiraheli, maze ngo abari muri ubwo bwato batangura kwitiranya inzuzi zo mu Burundi ndetse n'izo muri Isiraheli nk'uko yaje kugenda arabivuga. Yaraje kandi kongera kuvuga ko Edeni ivugwa mu gitabo c'itanguriro cyo muri Bibiliya mu Burundi ariko iri mu Burundi, ariko anagaragaza ko impamvu abantu batabimenya ngo nuko Imana yazanye abamarayika kuyirinda by'umwihariko bityo abantu bagasa by'umwihariko n'abahumye amaso ntibabashe kuba bomenya ukuri kw'iyo Edeni. Yaragize ati Edeni mwumva ivugwa muri Bibiliya ni igihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko impamvu abantu batabasha kuba bobimenya cyangwa ngo babitahure nuko Imana yayishyizemo rero abamarayika bo kuyirinda babahuma amaso ntimuhishurirwe ukuri kwabyo. Ni muri ubwo buryo rero umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye Rosine Gatoni naby'umwihariko ku igenekerezo ya 10 z'ukwezi kw'icumi 2024 yarakoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, maze avuga ko Burundi ari umurima w'Imana. Igitangaje by'umwihariko yaje gufasa amashusho y'ibihingwa by'umwihariko bine byafatiwe mu bindi bihugu, agaragaza ko ari imyaka yerera nga mu gihugu cy'u Burundi, agerekamo n'ijambo rivuga ko atahandi wo bisanga ku isi usibye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Haramwe rero by'umwihariko baje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo atari ukuri ndetse atari ibintu bya nyabyo. Ibyo Rosine Gatoni yagaragaje byose tana kimwe amashusho yacyo yafatiwe nga mu gihugu c'u Burundi, kuko ifoto ya mbere y'abagabo bateruye umwumbati ubasumba yarafatiwe muri Kenya, yashyizwe hanze n'umunyamakuru wo muri icyo gihugu cya Kenya witwa Wavinya Mwitu Matiani. Ibyo yabikoze ku igenekerezo ya 12 ukwezi kw'icenda 2024. Hari n'ayandi mafoto agiye atandukanye yaje kugenda arakoresha, ariko by'umwihariko ibi byose byaje kugenda biraterwa utwatsi n'abatari bakeya, maze bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kiribesha ndetse kiranahenda abantu nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Tukiri ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi kandi by'umwihariko hakomeje kugenda haravugwa ibigendanye n'inyuruzwa ry'abantu cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL. Ni mu gihe CNL yahoze iratwarwa n'umutama Honorable Agatogwasa, ariko gushika ubu ngubu akaba yaramaze kugenda arayamburwa. Abatari bakeya barababazwa cane n'uburyo by'umwihariko iyi CNL ikomeje kugenda by'umwihariko irakomeza kugenda yicigwamo ndetse iranyuruzwamo abanywanyi bayo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Biragoye ko hoshira imisi ishika muri 3 canke 4 ata muntu numwe byumvikanye ko yoba yanyurujwe nga muri kino gihugu c'u Burundi, ariko abagezweho cane n'abanywanyi ba CNL nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Kuva Shaban ni mubona rezimwe ariko agenywe kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, amabi yahora akorera mu ntara ya Muyinga yimukiye mu ntara zitatu zihahora by'umwihariko Muyinga, Ruyigi ndetse na Cankuzo. Uyu muntu tumaze imyaka dushira habona amabi yiwe amuranga, harimo rero kunyuruza abantu bakaburwa irengero, na cane cane batavuga rumwe rero na CNDD-FDD. Mu misi iheze rero twarababwiye ingene Shabani nimubona amazi misi anyuruza abanywanyi ba CNL muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi. Ubu naho rero by'umwihariko ngiye kugenda ndababwira amarorerwa ariko arakorera by'umwihariko muri komine Mishiha ayo mu ntara ya Cankuzo, ni muri iyo komine y'umukuru muri iyo komine ndetse n'umukuru wa CNL mu komine yaranyurujwe. Imiryango nayo yaratewe ubwoba ko uzobivuga nawe zoca aranyuruzwa canga se azoca aricwa. Amakuba atangira by'umwihariko izina ku mukuru by'umwihariko ku izina ry'umukuru wa CNL muri komine Misha Philippe Ntamakiriro. Ibyashikirijwe Philippe Ntamakiriro by'umwihariko n'umuryango wiwe birarengeje urugero mu gihugu citwa ko gifise abagitwara. Hari ku mugoroba wo kuyijengeneshe w'ikigenekerezo 16 z'ukwezi kw'icenda 2024 isaha 3 z'ijoro, Philippe Ntamakiriro yari mu rugo iwe ku mugwa mukuru wa komine Mushiha intara ya Cankuzo. Philippe Ntamakiriro arasanzwe ari we arongoye umugambwe CNL muri iyo komine. Ayo masaha niho rero yumva
abaje ku rugiwe bamusaba gusohoka Philippe arabyanka niho rero baca batangura kubomora umuryango w'inzu by'umwihariko baruhuka bawusenye barinjira cari igipyo by'umwihariko kimbonera kure ndetse n'abandi bambaye umwambaro w'igipolisi abajyango ba Philippe nta makiriro barakoma induru babura gitabara Philippe nta makiriro rero by'umwihariko arahamagara umusenateri wa komine Mishiha Frederic niyo nzoyisaba aranka kumwitaba yirongera ahamagara buramatari wa Cankuzo Boniface banyiyeza ko nawe by'umwihariko nyine aranka kuba yo mwitaba ako kanya abo bantu baciye bacakira Philippe nta makiriro bamwuriza imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Prado yirabura ifise ibiyo bitabona baba baramujyanye iparati y'iyo modoka rero zari zenyegeje zitagaragara cyangwa se by'umwihariko utabasha kuba wozibona uwo mugoroba nyine bamwe rero mu ndongozi za CNL mu ntara Cankuzo baratabaje umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu Sixte Nimuraba yaremeye ko rero ariko agiye gukurikirana kino kibazo ariko nta nitangazo ryo kumutabariza yakoze umuryango wa Philippe nta makiriro wasigaye uratega ubwoba ko rero hamwe uwohirahira ugashira habona ibyabaye uzokwibonekera ko by'umwihariko kugeza uyu munsi atagakuru ka Philippe nta makiriro nk'uko biko biratangazwa kwigenekerezo rya 20 kwezi k'umunani 2024 ku mutumba wa Mwiruzi muri komine Mishiha nyine yaranyurujwe abanywanyi babiri ba CNL alias Niyonsaba ndetse na Viseni binguye neza batazira Shakira bano banywanyi ba CNL basanzwe by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara basanzwe ari n'ababanyi kuri uwo mutumba nk'uko byahavuye bigenda kwinyuruzwa rya Philippe nta makiriro abo bagabo bashika muri babiri nabo nyine bakuwe mu mihana yabo hagati y'isaha 2 z'ijoro n'isaha 3 z'ijoro bajyanywe n'imodoka ya communauté Toyota Hilux double cabine yera na ifisiyo bitabona abanyagihugu bibajije ko rero ari imodoka yutwara iperereza mu ntara ya Cankuzo Renovata by'umwihariko nk'uko biriko biratangazwa bikembonera kure zagiye gutera ubwoba imiryango y'abanyurujwe ko rero hamwe ayo makuru yoboneka ku mbuga ngurukana bumenyi bazoca banyuruzwa nabo nyine kuba rero iryo terabwoba ryarakozwe nk'imbonera kure ni ikindi kimenyetso ko iryo nyuruzwa rishobora kuba ryaravuye ku burongozi bw'imbonera kure nk'uko biriko biratangazwa amasoko yacu mu ntara Cankuzo yaratubwiye ko aya mabi yose ariko arakogwa na Shabani nimubona arongoye imbonera kure mu ntara nshasha ya Buhumuza afatanyije n'abatwara iperereza ndetse n'abajejwe intwaro muri Cankuzo aya masoko yemeza ko umusi w'inyuruzwa rya Philippe nta makiriro Shabani nimubona rero yari mu Cankuzo ari kumwe n'utwara iperereza mu ntara ya Muyinga Wilson Nzisabira bagumye baboneka rero mu modoka Toyota Prado yirabura yari ifise iparati itangurwa na IT amasoko yacu aravuga ko kandi iyo modoka itazwi muri ako gace ku muhingamo hagati y'isa 10 n'isa 12 Shabani nimubona yarabaye mu nama yabereye muri hoteli Ruvubu z'umwihariko ku mugwa mukuru wa Cankuzo amasoko atandukanye avuga ko inama yarimwo Shabani nimubona buramatari Boniface banyizeza ko Wilson Nzisabira arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga ndetse na Ntunzikimpaye arongoye iperereza muri Cankuzo birashoboka ko yari inama itegura inyuruzwa rya Philippe nta makiriro by'umwihariko kuko inyuma y'iyo nama ya modoka ya Prado yirabura yavuye ku mugwa mukuru wa Cankuzo yerekeza muri komine Mishiha hari isoko ryemeza ko imbere y'iyo modoka hagumye ipikipiki bishoboka ko ariyo yari igiye kwerekana by'umwihariko umuhana wa Philippe nta makiriro ninde rero by'umwihariko azohagarika amabi ariko arakogwa na Shabani nimubona ninde azohagarika uyu muvumo wo kunyuruza abantu bakabugwa irengero mu Burundi leta yiyita mvyeyi iri hehe uwo mwomenya ibyashikiye Philippe nta makiriro by'umwihariko alias Nzisobera ndetse na Viseni bagoye neza batazira Shakira by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara yozotanga amakuru ariko kandi amakuru akomeza kugenda adushikira canga se aradusumira
nuko ibikomeza kugenda bigaragara cyangwa se bikomeza kugenda biratangazwa, nuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira, nuko ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi Shabani uwo abashije kuba yonyuruza, by'umwihariko uwo abashije kuba yonyuruza bigoranye yuko ashobora kuba yogaruka cyangwa se yogaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihutsa akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya cyangwa se aradusumira ngaha by'umwihariko mu gihugu ca Palestina mu ntara ya Gaza, Israel yongeye kwarasa ibisasu biremereye cyane. Amakuru yihutsa akomeza kugenda aradusumira cyangwa aradusukira muri uno mwanya aremeza ndetse akanagaragaza neza yuko inzego z'umutekano ndetse n'igisoda ca Israel cyongeye gukaza ibitero bikomakomeye cyane mu nyuma yuko giherutse by'umwihariko kugaba ibindi bitero karundura, ibindi bitero bikomakomeye cyane by'umwihariko ngaha muri kino gice hano mu burasirazuba bwa hagati muri Libani, ariko kandi Iran ikaba yaje kugenda iragaragaza ndetse ananerekana neza ko yiteguye kongera nayo kurasa ibindi bisasu biremereye cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aradusumira nuko mu nyuma yo kongera kurasa by'umwihariko kuri Hamas mu ntara ya Gaza muri kino gihugu cya Palestine, Iran iriko iraca amarenga yuko ishobora kongera kugaba ibitero bikomakomeye cyane ku bigo bya gisirikare bya Israel ndetse no ku bindi bice bigiye bitandukanye bisanzwe birakora biratunganya ingufu za nuclear. Dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.